ntugafate umwanya wo kwishurana n'abantu bariko barakuvuga nabi. Ntugafate umwanya wo kwishurana n'abantu bariko barakugwanya. Don't take that time. Reka kwishurana n'abantu badatahura iri kuraza. Reka kwishurana n'abantu badatahura icyo Imana yakugize. Nimba waramaze gutahura ubushobozi bw'Imana, nimba waramaze gutahura icuri muri Kristo, nimba waramaze gutahura iyerekwa ryaho, nimba waramaze guhagarara mu masezerano yaho, nimba umaze kumenya icyo Imana yakugize, umviriza, reka kunigana, reka guforsa, reka no kwishurana nabo. Umviriza, ndakubarira ikintu kimwe, hari ibintu wewe ubona badashobora kubona, hari ijwi rivugana n'Imana, rivugana nawe ry'Imana badashobora kumva, hari ahantu uri kuraja wowe uri kurabona badashobora kubona, nta kuntu nawe badashobora kureka kukubwira yuko atahantu uzogera, ariko nawe yuje ku mavi ukumva icyo Imana ivuganye nawe, univyizigiro biri muri wewe, ukaraba hariya kure ukavuga ngo aho ndiko ndagenda ndi kure, wirengagiza amajambo n'ivyo bariko barakubwira, ukaraba iyo uri kuraja, kaza mwendo, ntiwite ku majambo y'ibicantege n'amacavu bariko barakuvuga. Hallelujah, hallelujah. You are taking time answering nonsense words. Ntugafata amajambo umwanya wo kwishurana n'abantu baparanganye, batatahura, batakumva n'ikintu na gatoya. Umuntu umubwiye ikintu ntagutahure, ceceka, umubwire ngo just wait, rindira kugira neza kw'Imana, rindira ndiko ndarondera ubushobozi bw'Imana. Hari icyo Imana igiye gukora, hari amasezerano Imana igiye kwishura, hari ibihe bishasha Imana igiye gushiraho. Niba turi kumwe, tera hallelujah. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Hagira umuntu avuga ngo ubushobozi bw'Imana. Mondabe mwese, reka kuraba hasi. Mukobwa wese ariko araba hasi, ndaba hano, ndaba nturandaba, ndaba sawa. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yesu adufashe cyane gose. Utegerezwa kugera ku rugezo rwo gutahura ubushobozi bw'Imana. Igihe cyose ugeze ku rugezo ko gutahura ubushobozi bw'Imana, you are not permitted to fear. Nta ruhusha ufise rwo kugira ubwoba. Igihe wamaze gutahura ubushobozi bw'Imana ikorera muri wewe, hari abantu bataramenya ubushobozi bw'igicaniro, hari abantu bataramenya ubushobozi bw'Imana ya repentance, hari abantu bakiriko barakekeranya, hari abantu bakiriko barakekeranya. Nimba hari igihe runaka bifashe kwishugwa k'umutwaro wawe, reka gushaka kumva kumenga Imana nta bushobozi ifise cyangwa se Imana ntakiriko irakora. It is a matter of time. Imana umunsi yakulokalije, uzibagira nayo marira ko wigeze kuyarira, uzibagira n'ibyo bihe byo gukubitika ko wigeze kubigira, uzibagira n'iyo nzara ko wigeze kuyisonza, kubera uzojya usigaze, uzotanga amafaranga usigarane n'ayandi. Hari ibihe Imana ikugezamwo ugatangura no kwibagira ibihe bibi wari waraciye mu izina rya Yesu. Understand the power of God. Tahura ubushobozi bw'Imana. Hariho pourcentage nyinshi cyane umuntu agera ko zo guhangana n'ubushobozi bw'umwijima igihe amaze gutahura ubushobozi bw'Imana ubwari bwo. Igihe cyose, listen, abagabo tunigana nabo si abagabo b'inyama n'amaraso, kandi ntago ari abanyantege nke, ntago ari abana batoya, ntago ari abantu batazi ibyo barimwo. N'abagabo bahoze baba mu ijuru, bazi amastrategie yo mu kirere, bazi amakote faible y'abantu, bazi ibintu bakoresha kugira ngo bace intege abantu, bazi ibintu bakoresha kugira ngo bamanipire inyenyeri z'abantu, bazi ibintu bakoresha kugira ngo bahungabanye abantu. They are not umva igituma abakristo benshi abanyantege bagenda munsi y'ikiganza cy'ubuntu kikabagira abanyantege nke bo gutahura ubushobozi bw'Imana n'inkomezi z'Imana, bagatangura kugendera ku ijambo gusa ngo turakomeye, turahambaye, turamena, turabomora, kandi nta kintu na kimwe bazi ku bushobozi bw'Imana. N'amajambo ari ngaha, hari ijambo ry'Imana nasomye muri Bibiliya aho Yesu yavuze ngo aba bantu bariko bampimbariza ku munwa gusa, ariko mu mitima yabo nta kintu na kimwe kiriko cima ubushobozi mu bugingo bwabo. Utegerezwa kugera ku rugezo rwo kugera mu rugezo rwo kugendera mu bushobozi bw'Imana.
igihe cyose utanguye kugendera muri dimension y'ubushobozi bw'Imana no gukorera mu nkomezi z'Imana, hari abadayimoni batangura kugutinya, batangura no kukubaha mbere y'uko utangura no guhangana nabo. Umviriza nakubarira, imhemu bizikuzimu zigigukubita amaso nk'uko zitangura gupima urugero bw'ubwoba ufise muri wewe bw'ubuzima, zitangura gupima urugero bw'ubusambanyi ufise muri wewe, zitangura gupima urugero bw'ubushobozi ufise muri wewe, zigagusuzugura mbere y'uko uvuga n'ijambo na rimwe. Igihe cyose watura uvuga ngo sahoka, yeti nta pourcentage zikwiriye cyangwa se runaka zo gutahura ubushobozi bw'Imana ziri muri wewe, bagutahura bakakugwiza n'ubusa before even yuko utangura no kwatura ijambo na rimwe. Umviriza rero, ikintu cyambere ukeneye no gutahura ku bushobozi bw'Imana, ukumva kuri umwana w'Imana, ukumva kuri umuntu ukorera mu bushobozi bw'ijuru, ukumva ko Yesu Kristo ari intare yo mu muryango wa Yuda. Kubera kuri kurarira nkaho umenga uvuka ku mpene, kubera kuri kurarira nkaho umenga uvuka ku nkoko, twege tuvuka ku ntare yo mu muryango wa Yuda. Our father is a lion. We cannot cry as if our father is not our lion. We are born, our father is a lion of Judah. Data wa twese ni intare mu muryango wa Yuda. Itontomye imhemu bizirahunga, itontomye ku birometero biramenyekana ko ari intare. Hallelujah. A lion cannot suffer a hunger. Intare ntagishobora gupfa kugirira inzara uko ariko kose, ifise uburenganzira ku gikoko cyose kiri mu ishyamba. Iravuga ngo ndi mugufiya ariko ni jewe mfise ubushobozi ku bikoko byose biri ngaho. Igikoko cyose no kwituma hano ndakironka ku bushobozi. Umviriza nakubarire, reka kurira nk'umwana mutoya, abarozi bareke kukuriza, abapfumu bareke kukuriza. Nimba wararize birahagije, hari kera utaramenya repentance, ariko mu gihe umaze kuba munsi y'ikiganza cy'ubushobozi, hari ubushobozi bwiteguye kukudefanda, hari ubushobozi bwiteguye kukugaburira, hari ubushobozi bukurinda urupfu, naho wotegwa ntabwo uzopfa gupfa. Hari urukingo rw'Imana. Mana yanze abantu bariye batere haleluya. Oh my goodness, abari ngaha bariye batere haleluya. Iyo umuntu rero amaze kugera ku rugero rwo kuronka ubushobozi, witches will see him. Abarozi, abadayimoni iyo bakuravye, umva hariho ubushobozi bwa hano mu kirere, powers, rulers, principalities and the kingdom of darkness. Abaganza isi y'umwijima baba hano mu kirere. Rero igihe cyose ufise ubushobozi bukeya barakumanipira. Imizimo mu miryango iragusumbya inkomezi, imizimo muri famiye iraza ikinjira mu mubiri igasohoka, ikinjira mu mubiri igasohoka. No, ntago uri inzu y'imbwa n'ibihere n'imbaraga sa mu izina rya Yesu. Uri ingoro ya Yesu Kristo. Imana igushiremo urukingo rw'umuriro, ntakagira imhemu biz'abadayimoni zipfa kuronka access mu buzima bwawe. Guhera uyu munsi ikintu cyose kizotegurwa hejuru y'ubuzima bwawe, abarozi bazokora inama, bazokoranira guhomba, bazokoranira gusanzara, bazokoranira kuva. Hallelujah. Ubushobozi bw'Imana, hey, Yesu nadufashe cyane, butanga igikundiro, butanga iyindi shusho. Iyo umuntu yuzuye ubushobozi bw'Imana, agira iyindi shusho y'ubwiza bw'Imana. Hari ikindi kirere kiza hejuru yiwe. When someone carries a power, he carries a God. Iyo umuntu afise ubushobozi, atwaye ubushobozi, aba atwaye Imana nzima. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Abatwaye Imana nzima, hari yindi atmosphere iza kuri we, hari kindi kirere kiza kuri we. Umuntu amwegereye akumva hari ubwiza buri ko buramukwega. Some power is pulling. Umuntu agiye kumubwira ibyo ashatse akumva hari ibindi bintu biri ko biramufrena. No, you don't have to talk anyhow you want on this man of God. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah.
ubwiza bw'Imana butanga icubahiro, ubushobozi bw'Imana bucecekesha abadayimoni, ubushobozi bw'Imana butanga guca bugufi, ubushobozi bw'Imana butanga igikundiro, ubushobozi bw'Imana bwugurura ibintu, ubushobozi bw'Imana buhamagara ibintu, ubushobozi bw'Imana buhamagara abantu. Imana iguhereza ubushobozi bwayo, kandi ubushobozi bwayo bugondoza ikintu cyose cyari cyananiranye imbere yawe mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Turakeneye kuva mu rugezo rwo kuvuga ubushobozi, ariko dutangure gukorera mu bushobozi, tugendere mu bushobozi. Come out in the place of talking about fire. Va mu rugero rwo kuvuga ku muriro, tangura kudemonstra umuriro w'Imana. Va mu rugezo rwo kuvuga ku bushobozi bw'Imana, tangura kudemonstra ubushobozi bw'Imana. Tangura kugendera mu bushobozi bw'Imana, tangura gukoreshwa iby'ubushobozi, tangura kuvuga iby'ubushobozi, tangura kugendera mu bushobozi, tangura kubohorwa n'ubushobozi, tangura kugenda mu bushobozi. Uyu munsi ndatangarije ubushobozi bwose bwo mwijima. Umwana w'Imana wese yageze hano, turamumunyaga kandi apana ku neza, turamumunyaga by fire, by force. Tela hallelujah. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Hallelujah. Dusomere Matayo, ndiko ndagerageza kwirukana umwanya. Matayo igice 8 umurongo waho wa 28. Uhere kuri 28. Igice cha 8 umurongo wa 28 Matayo. Tusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu asenda abadayimoni mu bantu babiri. Afashe hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni. Babiri binjiyemo na dayimoni baramusanganira. Bava mu masenga y'imva, bari bakaze cyane. Afashe hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni. Babiri binjiwemo n'abadayimoni. Baramusanganira. Bava mu masenga y'imva. Bari bakaze cyane. Bituma atawushobora guhita muri iyo nzira. Barasemerera bati duhuriye hehe ga mwana w'Imana. Kure yaho hari umukuku w'ingurube. Naho wogeza ngaho dukomera Imana amashi menshi cyane. Hano tubonye umuntu yaba mu masenga y'imva, yaraboshwe n'imhemu mbi z'abadayimoni. Abadayimoni bari baraboshe ubwenge bwiwe, abadayimoni bari baraboshe ibiganza byiwe, abadayimoni bari baraboshe umubiri wiwe wose. Nta muntu n'umwe yaragishobora kumuboha, kubera baramubohesha iminyororo. Iyo minyororo akayicagagura mu masegonda makeya, kandi ari minyororo bamubohesheje kubera yari yaraboshwe na dayimoni, kandi yari yaraboshwe na Satani. Hanyuma irindi jambo riteye ubwoba, aho hantu bari nta muntu n'umwe yaragishobora kuhaca, kubera abadayimoni bari baragize gute, bari baraboheye muri abo bantu, baca barugara ico kibanza. Nta muntu n'umwe yaragishobora kugicamwo. Umviriza ishurirwa riri ngaha, umuryango wose abadayimoni no mwisi y'umwijima bakugariye utagishobora gucamwo. Wahora ucamwo kera, ariko uyu munsi utagicamwo. Canke se bakugariye udashobora no kuwucamwo. Uyu munsi mpagaze mu mavuta y'igicaniro cya repentance. Uyu munsi mpagaze mu mavuta y'Imana yampamagaye. Umuryango uruguruka mu izina rya Yesu Kristo Munyazareti. Hari abantu benshi bugariwe ahantu batagica. Tubonye uyu musazi, uyu muntu yaraboshwe na dayimoni. Mbere si umusazi, ahubwo abadayimoni bari baramuboshe bacamukoresha iby'ubusazi. Bamaze kumuboha acahagarara mu nzira. Iyo nzira yahagazemwo nta muntu n'umwe yaragishobora kuyicamwo. Uyu mwanya tuvugana hari impwemu mbi z'abadayimoni zitambitse mu buzima bw'abantu, zahagaze mu nzira z'abantu,
izo nzira z'abantu abantu ntibakizicamwo, ugasanga barahagaze mu kazi kawe, akazi kawe biranka ko kabandanya, ugasanga barahagaze mu ruvyaro rwawe, uruvyaro rwawe rurugarika, ugasanga barahagaze mu rugo rwawe, urugo rwawe rurasanzara, bahagaze mu gikundiro cawe, igikundiro cawe nta muntu n'umwe akubona. Hari abadayimoni bahagaze hano bariza mugenzi bati nuhe muryango udaherutse gucamwo cyangwa se utaracamwo. Hari abantu bari ngaha badashobora guca mu muryango wo kwambara neza nk'abandi, hari abantu bari ngaha badashobora guca mu nzira yo gusumira ahantu heza nk'abandi, hari abantu bari ngaha badashobora guca mu miryango yo kuba ahantu heza nk'abandi, hari abantu bari ngaha badashobora guca mu muryango w'igikundiro nk'abandi, hari abantu bari ngaha hari imiryango abadayimoni bahagazemwo kandi abandi barayicamwo, ariko iyo abadayimoni barawuhagazemwo uyu munsi kubera ubushobozi bw'Imana turasunika turakura mu nzira. Ariko Mana yanze abantu muri ngaha cyangwa mwatashye, abizera barihe batere haleluya. Nta bintu wowe ufise udashobora gucamwo, ubona abandi aribo babikwiriye, uraba abandi aribo bantu baguma babayeho neza gusa. Your life is being worst day and day, umunsi kuwundi ubuzima bwawe bwononekara, ubuzima bwawe buguma bupfa. Hari ahantu wategerezwa kuba uri uyu munsi utari, mu izina rya Yesu Kristo kubwo ubushobozi bw'Imana abadayimoni bava imbere yawe bandanye mu izina rya Yesu Kristo. Kubwo ubushobozi bw'Imana abarozi bava imbere yawe bandanye mu izina rya Yesu Kristo, abapfumu bava imbere yawe bandanye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Wa mukobwa wawe nawe urashobora guca mu muryango wo kwambara urushungi nk'abandi, ntago ari umuvumo. Theogene aravuze ngo kubaho nabi si karande, ntago ari umugabane wasezeraniwe ngo ivyago bikwame ko bigukurikira inyuma ibihe byose. Imana ntiraba nk'abantu kandi ntikora nk'abantu. Nimba hari abadayimoni bahagaze imbere yawe abandi bakaba barabaretse, umviriza. Ariko Mana mumve rino hishuri, urakoze mwemu yera ku bwa rino hishuri. Hari umuntu turi kumwe ngatere haleluya. Abatagira ubushobozi bw'Imana baragera ku muryango cyangwa se ku nzira wa muntu yaboshwe na dayimoni yazibiye, bakaca bakata bagahindukira bagasubira inyuma. Kandi naho haba hari ikintu bagiye gukora hariya barakata bagasubira inyuma kubera barahatinya. Kandi twasomye biriya ko abo badayimoni bari bakomeye cyane gose, ariko warafise ubushobozi yaravuze ngo inzira yanje niyi, sinkata sinzunguruka, icyo wanje kiri hariya negerezwa guca ngaha. Ahubwo ikibazo aho kiri turakemuka hanyuma tubandanye urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Bari ngaha barihe batere haleluya. Umviriza, reka guhunga ubushobozi bw'Imana. Emera ube munsi y'ikiganza cy'ubushobozi, emera ukurikirane principe z'ubushobozi, emera ufukame cyane, emera wizere Imana. Ubushobozi bw'Imana bugwire muri wewe. Uhanga amaso ibyo abandi batariko barahanga amaso, usenyura ibyo abandi bariko baratinya, winjira aho abandi vyananiranye ko binjira, ugera aho abandi vyananiranye ko bagera, utera intambwe abandi zanse ko batera. Nimba turi kumwe tera haleluya. Mani ndufashe cyane gose. A person of power, muntu w'ubushobozi akora ibyo abandi batinye gukora. You are feeling this? I have power and abilities, so I have to do so. Mani ndufashe cyane gose. Haleluya, haleluya. Bwira mwezo turakeneye ubushobozi bw'Imana. Urakeneye ubushobozi bw'Imana, urakeneye ubushobozi bw'Imana. Umuryango w'amahoro mu rugo urugaye, ntago mushobora kuwinjiramo. You have no peace.